Ndabaramukiye cyane abakunzi ba Akhbur ndahumure hose nibaze komeze neza kandi mukuru mushimana. Nanje ndahumeze neza. Ego mbanza kubaza ko mukomeye kugira ngo menye ko mukomeye kuko iyo mukomeye nanje mankomeye yo meze neza namwe na jumba meze neza. Rero imbere yacu dufise umutumye ku ncuro ya mbere numwe rukumbe murabona kaberewe cyane sinigwa ndamaza ngo yambari yangahe ngo imishatsi yangahe ibyo byari bya kera by'abavumbuzi bakira bagitangura kuvumbura twebwe udushikiye mu bintu byihuta duhita tubyigwa ko nk'umujyi w'igisahira reka tumwakire ace yidondora muri usanga bari kwadukurikirana turabakiriye cyane ya murakoze amazina yanje ni Trésor Bigirimana aka yinde ni aka Sanel Musamariya Umusamariya Trésor Sanel Umusamariya bya bindi bakunda kuvuga Umusamariya w'imbabazi Umusamariya w'imbabazi bigaragara ko ufise nawe imbabazi nyinshi zirimo bema zirimo kabisa yego nk'ubusanzwe umuntu kunzira ntushobora kumwirengagiza oya sinomwirengagiza ari cyo dushaka gukora turagikora yego aho nubeshi oya okay mu buzima busanzwe we ukora iki mu buzima busanzwe bivanye n'akazi dukora ubuzima butandukanye mugabo hamwe bivanye n'impano dufise ndakina comedy akandi kazi ku ruhande nkora ndumupenda ndumupenda umuntu asiga irangi murakomeye abantu basiga irangi bafise amafaranga wewe kubera ko mu bisanzwe bijya bintu byo gusiga irangi nawe navyo nyine ari impano kumenya ati aha hantu hakwira irangi hajya naho hakwira irangi ariko ivyo nitwo byinjiramwe cyane reka twigirire ku iki kintu cya comedy musanzwe mukora na cyane cyane ari cy'abantu babazi ko muri rusange iki kintu bagitanguye byari gamutaha iki twagitanguranye n'umwaka wa 2024 amayidi niho yaza mugabo biragorana gatoya turatangura umugwi turawukora mugabo tangura ukora muri eglise dutangura dukina live muri eglise niho umwanya kwanza turakorera mu live nyine turabamwe uko mugabo akavuga ati harageze uko rero impano tuzishira ku mugaragaro no bakazibona kava muri eglise bigasohoka no mu bandi bo hanze tukabaha iyo message no kwa dutangura 2025 aho tangaza turakira ibikorwa byacu ku mugaragaro none comedy n'ishengero mwaca mukina ibintu by'Imana gusa cyakenda ukuntu twakina twaragira ibintu bitandukanye twashobora kubivanye twarakina baduhaye teme muri mako munsi baraduha teme bakavuga ati musi twiza kwigisha kwiteme iyi tuyifatira ko tukayikinira ko mugabo ntitwayibanda ko twarayicisha mubwira ngo message ishikira abantu binaryohe gose sasa rero ico numvishije donc mwakina comedy iri mu nyigisho y'ubutumwa bwiza muri eglise kamurakomeye kandi mwengaharika muzoja mwijuru nimwavyitwaramwe neza kuko muzoba mwaratanze ubutumwa babuge butandukanye kandi mukoresheje ibintu bya comedy aho abandi babikora mu kwiryohe na mugavuga ati reka tubikore mu gutanga ubutumwa bwiza ego jeje ndari bahaye nahatari je ndayita ego mumaze kubikura muri eglise mumaze kubishira hanze mwabandanije mukina nka kujya kwibya eglise canke mwarahinduye gatoya kugira ngo umuntu wese yisange mu byo so twarahinduye bivanye n'nyine abantu bakunda ibintu bitandukanye kuko ibyo muri eglise byaba bikina muri eglise nyine byari vuga butumwa tugeze hanze naho turi mu yindi isi aba bakene binabo bibaryohera twari tuguze mu byo muri eglise oya tuzajya duhindura kugira ngo nuri hari yaryoheka ariko hari ikibazo nshiyangira dusubire gato muri eglise tugomba gukina comedy twereka abantu ko gusambana ari bibi sawa ariko birasaba ko ibyo bintu basi habaho ibintu byo mu gitanda bro ibyo bintu bavura byo muri eglise canke woca baguca so muri eglise je nicokunda gusa turashobora kubicisha mu majambo tukabicisha mu majambo mugabo ntibije mu bikorwa kujya mu ntabari karateta yabe karateta nyine ukamudiraga nyine ariko ntabivuge neza oya bivuga ngo byerure nyine uracisha muri zamvuko mbabarira amaturo cyane gose ego hamaze igihe kinini muri ko murabikora ndetse kubikura muri eglise mukabigeza hanze ariko sinzi muri eglise ko mukibandanya so numeze turabandanya ko ntitwo twatanguriye ko niho haduhaye inzira byose turabandanya naho nyine tubakorera baduhaye umwanya turakora n'ahandi badutumiye turakora tuguma twazungutse mu bitandukanye yego umunsi wa mbere wakina comedy igakundwa wavyumvise mu gute umunsi wa mbere byari sawa
kwa monye hari abantu badukurikirana numvise ari byiza gose yego izi comedy dukina canke mukina hariho ukuntu mu miryango abantu batavyemera neza ku bavyeyi ndetse n'abantu mu muryango bamaze kubona ko kina comedy bavyifashe mu gute ndavuga abavyeyi je abavyeyi novuga nta consequence nimwe yigeze haba nta busozi mwigeze haba nta bigeze mpagarika mbwiye ivyo bintu giyemo nibiki ko ndi umuntu muri make babonye nakuze kenshi nkunda Imana nkunda gusenga mugabo ari babonye ivyo ndabigiyemo ntangwa nimwe yigeze bibatera ko babona umurimo w'Imana bana Imana yenda gukora bavuga ati ntangora riri kuko babona ko atani zindi nzira tugenda tubicishamwo tukinara ibintu nyene bigaragara ngaho kuko na kenshi ibyo zose tusanga ko tuzikora muri kadi cy'abantu batubona kandi ugasanga ibintu biguma bigenda neza cyane bimeze neza yego ibi bintu umuntu arabikina akava ku rwego rumwe ndetse akagira ku rundi rwego ndashaka kumenya ni igiki umaze kungukira mwa bino bintu so muri bino bintu bya comedy maze kungukiramo hanini urakuramo ubumenyi kandi urakuramo no kumenya n'abantu bagiye batandukanye kuko mu rugendo no gufatana amaboko twaronka abatunguza bakadushikana imbere bipanye n'inye twahuriye mu buryo bwa comedy ko comedy ni umuryango wagutse ni umuryango wagutse urahura n'umuntu ari witeze akagufasha mu buryo ubona buriya yego uramaze gutera intambwe yo kwegera bamwe mu ba comedy bari ku rwego rw'igihugu ngaha mu Burundi turahura mugabo gusa nuko tutarayaga bamwe tumaze guhura turahurira mu birori bitandukanye izi za Buja Night Comedy izi za Elimi turagenda tugahura nabo tukabonana yego hari ikintu rero nshaka ko tugaruka ko naho gishobora kuba kitakuraba ko cyane uno munsi twarumvise Buja Night irashuha ariko ubu tukabona umenga yaragabanuye iminsi yo gushuha nkuko yahora ishuha turabona Elimi nayo iraje ishusha ibintu turabona nayo iragabanuye umuvuduko nituko turayibona gushika uno munsi dushaka kumenya ibi bintu nibizotuma mwebwe abakomedi mwahora mutumirwa mu ivyo bintu haba isubira nyuma ko na cyane mwari umaze gutera intambwe oya nta gusubira inyuma ko bamwe aya nta kubamwo kuko bajya badutumira bivanye n'itanatara zacu mu gihe atatara ubuse nashaka kugutumira rero tuza tugaragaza taro zacu tumara twabanje dukora imirimo yacu duhagarika wobo naho bokwama twebwe imirimo yacu mwibandanye ndishobora guhagarika hambavu ya Buja Night canke ya Elimi musanzwe ibikorwa vyanyu mubikisha he kugira ngo abantu babibone twe turafise urubuga dukoresha Facebook YouTube ni Budi Comedy ni cyo zina ry'umugwa wacu dukoresha yego nibaza ko ntavyibagiye ubonye ntabikoze mwa kino kiganiro ucinyandikira ka message ati kutashize ya link muri commentaire kugira ngo link yanyu ije muri commentaire kubera ko abashaka kubakurikirana bace bagenda direct baheza kuraba ikiganiro bace binjiramwe direct bace batangura kubakurikirana murabanye impano jewe narabaravye mbona umenga murakaze ndiyumvira ko bigana narabiganye umunsi umwe birankubita ko wamazi kweri ariko nzoza munyigishe kubera ko nagiye gusanga ibintu byose byigwa nsanga nabikoze ntavyiga nararyamye byutse nta na gahunda nari ndabifitiye nicaye mejeje nko kwibrose nshavuga ati reka ngiriye ahingareka aka kantu ntawogagiye ariko nagiye gusanga wapi kabisa wasubira ugerageza usanga bikunze oya ubu rero ntabwo nzosubira kugerageza ngaho nzoza munyigishe kugira ngo nanje ntera intambwe namwe muzonyerera kandi imijyangira uguriye muzobigazi yego je no batwara abakiriya je ndakazi inako dukina abo twigirako je no batwara abantu bose kabisa dukina abo twigirako kugira ngo nabo bashobore kuzuza andi hantu ko abantu tugadusa masumbanye yego muri timu musanzwe mukora ibintu bya comedy kandi bikagenda neza iyo timu yanyu komenga nabonye nta bakobwa barimo iyo mukinye comedy y'abakobwa bigenda gute so abakobwa turabafise mugabo gusa bamwe kubera n'abanyeshuri time yabiragorana bico bivugana nyine twakoresha kandi bivanye naho bavuka hari abavyeyi babo batabakundira babanira batabaduha umwana tubakenereye tubihoza tugeza tukitiza abandi bo ku ruhande gito ngo twitiza bakadufasha mu gukina nk'iyo sene twadukeneye bikasha bigenda neza ndashaka kumenya biroroha ko umuntu ashobora gukina comedy ataraheza imanitse birakunda gose byose n'umwanya ariko je mba nibaza ko bigoye ntibigorana bwe kuko namuzi ko hari abantu bakurikirana izimbuga n'abantu aba bantu bakirimiye abaga baciga kuva muri primaire kugera imanitse ihere
umaze rero kwiga university ntibaze ngo urakurikirana imbuga cyane uba wamaze kuba umuntu akuze usanga ukurikirana ivyigwa gose hariya biba bigorana. Ndashaka kumenya ibi bintu turashaka ko biba ku rwego ruba atari ubwo mu Burundi. Dushaka kumenya n'igiki muri ko murakora muri comedy kugira ngo comedy yanyu ishobore kuba yotahura n'imvukira iri muri Canada itumvikiro. Comedy yacu cyo kwifuza hanini ni ukubaha message ikagira kure biciye mu bikorwa twe turakora. Yego. Ariko ndamaze kubona ubwoko bwa comedy, hariho abantu bakina comedy bavuga n'abandi bakina comedy batavuga. Avantage iri hehe kwizo comedy zibiri? Avantage ahantu iri bitandukanye, haraba bagomba abihweza bakaraba bakavuga ati nkiyo yamiwe hari arakina mugabo akerekana message yagombye gutanga. Mugabo nayo ijya nayo yo kuvuga message nyaruka kumushikira n'ingoga. Yego message nyaruka kumva n'ingoga kuko uba wavuze akumva itugamije gukora. Muramaze gukira comedy yo mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa? Aya ntayo turakina. So ufugikeza muri Eglise no twabikoze ko dukina live. Bivaye naho bari badutumiye hano bagize dutumira mu kirori twarabikoze. Turazikina. Mbe dusubira nyuma gatoya bugikinira muri Eglise hariho YouTube canke platform yagaragarira ko ibyo bikorwa byo muri Eglise canke byari bya bintu byo guteremika abantu muri Eglise? So muri Eglise hariho group ya Eglise barabicishamo byaca muri group ya Eglise. Nta rundi rubuga byacako. Yariyo ntuzayo ya group y'isengero byacako gusa. Hamaje numva umenga ntaravyibagira no gutuma intasho kuri pasiteri wanyu yemeye. Je nibaza ko ibyo bintu bitari mu masengero yose, yemeye guha akanya abartiste muri comedy kugira ngo bigishe ubutumwa bwiza bishe muri comedy kandi bigakorerwa muri Eglise. Uze kumumbwira ati hari undi muntu byanse gose akuramukije cyane. Ubutumwa nibaza ko uza kumushikira byoro. Ya buramushikira vraiment. Hariho umunsi umwe nzoza gusengera iwanyu kwerinda namuramutse. Welcome. Bibaye ngombwa kwenda mubwira ati wompa none n'ikiganiro basi tukaganira kwibibi. Yego. We nzomusanga mu biro kukatigeza aba afise ibiro. Rero tugende cyane tugaruke ntituje kure, dushaka kumenya hambavu yuko muba mukina comedy muri Eglise musanze mukora iki? Muri Eglise ndi mu buhinga bijyanye no gutunganya amajwi muri sonorisation. Hajya kuri mixer. Yego. Abantu bakora kuri mixer bisaba ko babumva gose. Bisaba gukwirikirana ko ni igikorwa kinini. Ari karirimba cyane bisaba ko ndamugabanya. Bisaba ko ndamumanura. Cyanye nkamushyiramwe akarowe cyangwa gahaye. Okay, ibi bikorwa turabikora, hari ikintu twavuze ico umaze kunguka ndetse umaze kurongera muri comedy, ariko ndashaka kumenya nizahe ntambamye muhura nazo muri comedy. Sawa, intambamye ntizibura, hari abaduca intege bakatubwira ati ntaco muzoshikako, muga twibyo ntitubifatirako, tubandanya dukora ko tuzishimye ko dukoresha iki ingabire yacu. Abaduca intege turabareka bakavuga, mwe tukabandanya imirimo yacu. Niko bimeze. Yego. Turi kuri tere turiko turaraba twiga uburyo twokina comedy. Kuri tere hoho bigenda gute? Niyahe ntambamye muhurira kuri tere na cyane muri rusangi kuba bariko barabakurikirana kugira bumverere mu bintu uko bikorwa? Twebwe kuri tere hani ntamwe duhora nini niyo kuronka ivyuma dushobora gukoresha. Ntamwe duhora nini gose ivyuma biratugora. Biratugora kuko hari n'igihe turonka ushaka kuduha kamera mugabo tukabura uwidufatira. Bikaca bigorana niho ngisana niduhura. Turonse umuntu aduha ivyuma twangwa no bidufatira. Twebwe turi mu kazi kose. Okay. Musabika bakunzi rebo kuri Are Burundi. Ico tubasaba twebwe hanini nuko uwo vyokundira yo dufata mu mugongo. Yego. Kaduha support hanini twe dukeneye ivyuma, turakeneye kamera, turakeneye imashini. Ko bisanzwe muri twebwe nyine aho bariga mu bijanye n'ibyo kweditinga. Yego. Nibaza ko muri timu yanyu iyo harimo mu cameraman akaba harimo umuntu azi kweditinga no kugira ibintu bya itarunaje. Biba byoroha cyane kuko ntarihwa. Iyo mugira amahirwe hakaza kamera abara amata byaya mavuta. Rero nibaza ko bakumva abari mu Burundi, abari mu bihugu bibanyi, abari mu bihugu bya Buraya, za Europe n'ahandi mudukurikirana, turakunda cyane aba diaspora bo baratwumva bakihorera bakatwumva bakihorera ariko haragera igihe kimwe uzabumva telefone isonye
ati we none irya mpano yawe tuyigire gute rero abo nibo dukeneye badufashe nka bino bihe kuzamura impano z'abartiste kuko tuba dufise ari benshi turashaka ko tuva urwego rumwe tukaja kundi rwego kugira ngo ibintu byacu binajabuke kuko ntidushobora kujabuka tutararonka ibikoresho tucafise amasanamu mabi umuzungu yo nayiraba akabona ati wapi ariko rero ndashaka kumenya ibi bintu muri rusange bya comedy namba atari banga byunguka gute byungukira so ibintu bya comedy ahantu byungukira ni kwiza imbuga nyene kwiza imbuga nije cyo dutumira n'abafana bacu kujya ku mbuga zacu bakadukurikirana ariko badadukurikiranye ndibaza ntaco pasa vraiment nuko boja ku mbuga zacu bakadufollowinga bagafatana ibikorwa byacu kugira ngo bigende neza yego reka tubashimire cyane tuba twazi ibintu byinshi bitari bike kumbe haribo bimwe tuba twavuze neza nivyo twavuze nabi nico gituma dukunda abantu badukosorera muri commentaire bakatubwira ibyo twavuze nabi akajambo kanyuma ushobora kubwira bari kwadukurikirana muri rusange gishe turangiza ikiganiro akajambo abantu nuko badukurikirana hanini nuko no batumira kujya ku mbuga zacu bakadukurikirana kuri Good Comedy bakaraba ibikorwa byacu turabishirako nuko babisize ko kweri ibikorwa biriko bakadukurikirana bakirwa no kudufollowinga murakoze cyane namwe turabashimiye yego nibaze ko nitongera kwakenera mu kindi kiganiro ko muzotwitaba tuzogaruka vraiment ndabona ibintu ni sawa vraiment tuzogaruka nta kibazo na kimwe asante sana merci beaucoup